urankunja kunja ukanzingazinga utuguru ugashibura ukamvyinisha ihunja buke buke mu rukundo rwawe nkibira huye kwiyakazina k'ikirundi gatandukanye namwe y'ababandi reka nkwite Gakumi wewe Gakumi kanda kamama Gakumi gakundira Gakumi urankunja kunja ukanzingazinga urankunja kunja ukanzingazinga utuguru gashibura okay urankunja kunja gute manake nashatse kuvuga hajya umuntu muri kumwe muri mu rukundo mutegereza kuba muri vibe imwe urumva rero hajya kunja guterera bo kumukunjo no oya sico nashatse kuvuga no kuvuga ivya gukorera byose aragushira muri mood kumva yuko nyene umengo yo kugira nk'ikaratasi akakuvuna akakuzingazinga akakugira icashaka agashibura brasa mbona Philippe mundane ibishego brasa indirimbo z'ibishego nituzemera ntabwo ari igishego muzazi uranzingazinga utuguru gashibura utuguru gashibura kaka ukamvyinisha ihunje babita mashushu be mahani ma baby potato makikalango mabitungo wewe umwita je ndamwita Gakumi kabisa Gakumi numwana w'icumi na kana k'icumi yasa kana k'icumi Agakumi Agakumi na kana karezwe neza canke na kakiri sugi na kakiri Agakumi uco vyumva nawe rero nukuva akana gafise indero mu bisanzwe sikukwiye akazina k'ikirundi gatandukanye namwe y'ababandi reka nkwite Gakumi kana kamama There's the one baby boy na Vivi boy Gasumokamwa nabuze izina ndakwita tofauti na wanayo posti Isa kila usiku nikikwita witaba nko kumurango saa sita icyo ngukundira siyo umbea kuranyususa nanje zo kuvyinira murube yanzame nibaraguza urankunja kunja ukanzingazinga utuguru gashibura ukamvyinisha ihunja buke buke mu rukundo rwawe nkibira huye kwiyakazina k'ikirundi gatandukanye namwe y'ababandi reka nkwite Gakumi kana kamama Gakumi nikundira Gakumi kana kamama Gakumi nikundira abandi babita mashushu mahani ma baby potato usa n'utavya wishushu indero runtu warayi my special mashuka masheri sindabikeneye ivyo byitirirwa beshi ere gutandukanye n'abarya nyene kuko bo n'ababeshi bigira abanyamuji top top ingeso zabo ntubishinge stop top isura zabo na edit Snapchat kila wiki kwao pati kwiyakazina k'ikirundi gatandukanye namwe y'ababandi reka nkwite Gakumi kanungana wewe Gakumi kanda kamama Gakumi gakundira Gakumi
tuongeze tena ntibavyimbigwe ni best one na Vivi Boy vibe best one baby boy na Vivi Boy Kasumo Kamwaro abuze izina ndakwita tofauti na wanayo ya posti Insta kila usiku nikikwita witaba nko kumurango saa sita icyo nkukundira siyo mbea uranyuzuza nanje nza kuvyinira murube yanzame nibaraguza urankunja kunja ukanzingazinga utuguru gashibura ukanzinisha ihunja buke mu rukundo rwawe nkibira kumbadira ukwiya kazina k'ikirundi wewe gatandukanye namwe y'ababandi reka mwite gakumi gakumi nikundira reka mwite gakumi kana kamama reka mwite gakumi nikundira Vivi Boy twagiye kobi abandi babita amashushu mahani ma baby potato usa n'utavya wishushu rero runtu harayi my special mashuga masheri sindabikeneye ivyo vyitirirwa beshi ere gutandukanye n'abarya nyene kuko bo n'ababeshi bigira abanyamuji top ingeso zabo ntubishinge sura zabo ngo ni snap sura zabo wana edit Snapchat kila wiki kwao party kikirundi gatandukanye namwe y'ababandi reka mwite gakumi kana kamama gakumi nikundira reka mwite gakumi kana kamama gakumi nikundira oya bavuga ngo akaryoshe nigahora mwiki mwitama reka twicare tuyage karibu ego Vivi Boy karibu icara ngaho tuyage rero about gakumi. Hello bakunzi bakoresha umunyamedia muri fresh muri bon muri good muri fresh ndibaza murameze neza kandi ndibaza neza ko muryoherwa ibikorwa byacu ni nayo mpamvu ntasiba kubona support yanyu ntasiba kubona mugira icyo muvuze kuri show tuba twabahereje ni show nta kindi murazi neza ko ari cyo cyatuzanye muri iki gihugu nicyo cyatuzanye muri no quartier ni buyuwayi no kubaryohereza ibintu gusa best one baby boy safi no another one best one baby boy no another one no another one best one baby boy no another one nta wundi aba azigira abaho Vivi Boy yes. fresh lakini fresh kabisa umeze neza kumengo nu vibe ndiragufata ndashima gose man uri muri babandi basara uko bateye ifuro wapi vraiment numva bana ndaryoye cyane gose kabisa abahita muri koresha umwanya media ibintu byose nugu ukoresha umwanya ariko maze reka nihonje kandi gato best one baby boy no another one boy Kasumo Kamwaro abuze izina ndakwita tofauti na wanayo ya posti Insta unasema nabuze izina ndakwita tofauti nabuze izina ndakwita tofauti na wanayo ya posti Insta na wanayo ya posti Insta kila usiku nikikwita ngoje witaba nko kumurango saa sita kila usiku nikikwita witaba nko kumurango saa sita icyo nkukundira siyo mbea uranyuzuza nk'urube yanzame nibaraguza
urankunja kunja ukanzingazinga ngoja urankunja kunja ukanzingazinga utuguru gashibura. Okay, urankunja kunja gukunja kunja gute? Manake nashatse kuvuga hajya umuntu muri kumwe mu rukundo mutegereza kuba muri vibe imwe. Urumva rero hajya kunja gute rero? Bo kumukunjo no. Oya sicyo nashatse kuvuga. No kuvuga ivya gukorera byose aragushira muri mood kumva yuko nyene umengo yo kugira nk'ikaratasi akakuvubana akakuzingazinga akakugira icashaka. Brasa, mbona Filipo mundane ibishego brasa. No. Indirimbo z'ibishego nituzemera. Ntabwo ari igishego mzazi. Uranzingazinga utuguru gashibura utuguru gashibura kaka. Ukamvyinisha ihunje. Mama yawe. Chatuski. Ukamvyinisha ihunja buke mu rukundo rwawe nkibira. Buke mu rukundo rwawe nkibira. Ukwiye akazina k'ikirundi gatandukanye namwe y'ababandi reka nkwite gakumi kana kamama. Nico ituma wamwise gakumi kana kamama. Arenza yandi mazina yose ivy'abandi bama bavuga buri mwanya byaswiti vyande ivyo je ntavyo nkeneye. Nshaka akazina yisangije wenyene natire Vivi boy nawe tu. Vivi boy ugira ushiki unde nawe ibishego byawe twumva nawe ibishego byawe. Mahani my baby potato usa n'utavya wishushu indero runo warai abandi babita mashushu be mahani my baby potato makikalango mabitungo. Wewe umwita? Je ndamwita gakumi kabisa. Gakumi. Numwana w'icumi na kana k'icumi. Yasa kana k'icumi. Agakumi. Agakumi na kana karezwe neza. Canke na kakiri sugi na kakiri agakumi. Nukuva akana gafise indero mu bisanzwe. Sindabikeneye ivyo byitirirwa beshi erega utandukanye n'abarya nyene kuko bo n'ababeshi bigira abanyamuji top ingeso zabo ntubishinge stop. Brasa kumengo wari kuratuka abantu abandi bakobwa isura zabo ngo bedita na Snapchat. So kubatuka ni juste gusa kubwira uwi wawe wawemera ukunda. Yani ntiyishinge bamwe nawe nyitubibona nyene. Kumwita akazina kameze neza kubera kamukwiye bya mashushu bya maswiti bya hariya yani ni gakumi. Gakumi kamonsi wahejeje aha imisi yose ni party imisi yose ni boîte yesa murumvise indirimbo yitwa Gakumi ya Vivi boy afadikanije na Best One Baby Boy. Bon je Best One Baby Boy ndibaza abenshi mko badukurikirana muramuzi burya ikona muziki mingi. Best One je ndamuzi kabisa tukaningarisi ya ntaraja no muri waka. Best One je twari tuzi natwe tumaze gukorana n'ibigano bitari bike bisigura ko ari umugenzi wa cyane kabisa. Narampitira muri town ahantu asanzwe na chef kimwe warahavuye mbe yajyana. No ndacari yajyanye n'imisazi uyarazi kuma ku buryo nawe ne yimwa urumva rero Vivi boy. Yes ari tugira tubazanye tubazo dukeye kugira dusozere ikiganiro cacu abadukurikirana bakiryohewe. Vivi boy we watanguye muziki ryari buke? Boje umuziki nawo utanguye kera gusa icangwe no kuja muri studio. Wavukiye hehe mbi uvahe uturukahe? Ndibaza indirimbo igitangura muravyumva kugasumuka mwa uri umunyamwaro kabisa. Ukunda amahera nk'abanyamwaro. Barababeshira vraiment barababeshira. Kare kaka abanyamwaro ntibakunda amahera. Umunyamwaro n'umumesha mani faranga. Oya barababeshira vraiment. Umunyamwaro wa vrai yapfuye kugira wemere ko yapfuye utufata ingorongoro gadomoza udubona ati
atavyuka gutora kwanda akadasubira gu aje nopfa nginagiramye ngaha geza inoti kintu ndashambyuka kaka ndakubwije ukuri ko mwe muri aba economiste cyane ariko nimwe mutera imbere ko mwe mwaratuvyariye ndadahe mwaratuvyariye abakuru b'ibihugu kweri ni ndadahe turakaze twe dukunda amahera ntidukunda amahera ahubwo dukunda abantu tugakunda abantu kandi mukunda abantu bakunda abandi mukunda abantu yaga mahoro Vivi boy niki cyatumye utora best one mu baririmbyi b'abarundi kuri projet yawe wari ufise so best one je kuva ngishiki Bujumbura sinzi nyine ibintu byaciyemo nyine arabo mugenzi kandi no namushimira ko yaniwe yamfashe n'ukuboko iryambire kugira muri studio kandi vraiment ndayimushimira cyane Imana ibandanye muje imbere na zino sanye tugize ngaha nawe nyine aguma amfasha vraiment aguma ashyamwe inguvu yani nuvuga ko yanyake ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu bintu by'umuziki kurumva biragoye gushika ngaha Bujumbura avuga ati bo studio ziri hajya kugira ushikeho usonga bigoye mugo yaramfashe kuko aranjana avuga ati tugene ngaha n'indirimbo nakoze vraiment yararyoheye abantu indirimbo kirumara yararyoheye abantu indirimbo zitatu ngaje mbura kuri YouTube msezi tatu byose kuva msezi tatu ona video ko ari imwe dufatanyije na best one kandi vraiment bana ndamushima cyane umutima afise abandanye uko nyene n'utari jewe niyamwitura azomufashe nongira mbwira n'abandi nabo bafise umutima kuzo barafasha abantu bafise impano zitandukanye mugabo bakabura akagibo dishahabona nabo nyine boza baragira bararaba akagezwe biragenda kwituye mukavugana muhuje ukamukorera igikorwa akeneye yes Vivi ni gikukundira abantu baba bariko baragukurikirana bo je ndabakunda cyane gose ni gikubakundira abo bantu baba bariko baragukurikirana ahantu bakundira iki icyo ndabakundira nuko ibikorwa byanje barabikurikirana kandi barampa courage kamwe ati imbere ni heza abakosorana ati wapi ibyo ntibibura hari abantu bavuga ati bo bigene karakora wapi nje munatazi biki nibiki mugabo bavuga bati akagumye bagumako kandi ari kintu ukunda abantu hariho beza hariho babi habacana intege habakubwira ati imbere ni heza ndetse hari n'abavuga ati twebwe imbere yawe turahabona tuzona gufasha cyo jewe abandi bashimira cyane beshi barabizi baguma bambwira hari abambwira yawe tuzogufasha nabambwira courage nabambwira ati ibintu winjiyemwo kunuku urazi nawe amajambo y'abantu nta muyo kwinjiye mu kigongo areke kugira abansi cyo turakize wamunutse mu gisagara cya Bujumbura uzanye n'uyu muziki nyene canke wari wasanzwe waraje kera bo Jesse namanukanye n'umuziki namanukanye n'akazi nari nsanzwe nje gukora ngahe Bujumbura ariko navyo n'umuziki wari inyuma y'akazi mugabo muziki navuga ati kamanze mbangire gatoyi manze ndondera amafaranga kuri abazi ntuja mu studio ataka noti vuza ati bo reka manze nkora akazi manze ndaye kwanza ko nshobora kuronka amafaranga kujya muri studio hanyuma ntangura umuziki ibintu bigende neza reka ndagushimire gatoyi kwanza Vivi boy nyagi kwanza na best one baby boy no another one vipi sasa mzee umeze neza amani kama kawaida siku mingi sana warakautse kushapote ni hatari tunajua maisha ya mjini best Vivi boy amaze kurondera ati dukorane igikorwa watahuye iki kwanza bo mu bisanzwe jewe ukuntu meze muri jewe kama kawaida am the best ndumviriza umuntu ndatahura umuntu nkumukorera ivyo yansavye ivyo nshoboye ivyo ntashoboye navyo nkamubwira ati ntavyo nshoboye kuko hajya anyikirazira ko umuntu mubwira ati bana nzo gukorera iki ariko bikazoguma muri nzo utagishoboye urakivuga hama akareka no kukwiruka inyuma ariko ari kintu ushoboye uramo umuco byebye ukamubwira ati je ndagishoboye reka dukora uku nuku hama muhuje igikorwa kikaje habona yego amafaranga no gukora igikorwa kwanza nicyo kintu wamusavye ubwa mbere Vivi boy mu bisanzwe hajya umuntu akunda gushira amafaranga imbere nta kintu na kimwe cy'akamaro yigera akora kubera hajya urashobora gukora amafaranga ngo niyakora ikintu cyacu cyose ego nivyo mugabo hariho ikintu ushobora gukorera umuntu ugasanga nyamba wari kumusaba 10,000 ugasanga guhaya agashimwe karenza ajya 10,000 bivanye na ca gikorwa kuntu wacitwayemo neza ukamwereka umutima mwiza ego best one
ahanini Vivi Boy ndamuravye ndabona neza yuko umengo uramusumba kabisa muri music uramukuriye cyane ufite ibikorwa byinshi maziki kuri kurakora kimya we wari karaza best wewe ubwo ntiwiyumviriye ati uyu muntu aje kundondera ari hasi yanje jewe nkeneye kurondera abantu bakuze banduta kugira nungura ubumenyi gukorana n'uyu uwiyumviriye iki mubona umengura uramukuriye ico bo n'abantu benshi baracibaza kandi n'abantu benshi barakimbagije ariko je kubganje ndabanza kwanza nkumviriza ivyo twiko turayaga n'umuntu nkumva projet yiwe kwanza nkumva n'ama idea afise hama numvise ari byo ntatahuye cyangwa ari ibintu numva ko ntokora ndamubwira ivyo wanje ati eske birashoboka ko dukora uku amaze kunyemerera ko dukora ivyo je nshaka nta kibuza nubwo bari rya mbere yinjiye muri studio mugabo akanyemerera yuko dushobora gukora ivyo jewe nshaka apana gukora ivyiwe kuko jewe simba nshaka ko nsubira hasi mba nshaka yuko mbandanya nduga kuri escalier yindi no kuvuga amaze gutahura ivyo je ndiko ndamubwira dutegerezwa gukora nangorane nimwe ego amaze gutahura murakorana nta kibazo none best one tuvugisha nyukuri Vivi Boy urabona neza yuko target ziwe urabona neza yuko ico yakurondereye muri iyo nko akirondera muri iyo ndirimbo kiriko kiragereza canke cakwiye oje nibaza ko ibintu byose bimeze neza indirimbo abantu bariko barayakira neza noneho jewe urabizi ko imisose nama nabikoze neza nta gikorwa jewe noba ndimwo nibaza ko cyo atamunumwe cyakira neza kuko ndazi ivyo ntegereye gukora ndazi vy'abantu bakunda rero no kuvuga igikorwa cyagenze bobo kandi abantu bose no babwira n'ubutaracumva aje kuri YouTube ya Vivi Boy yandike GAKUMI by Vivi Boy featuring Best One hama yumviriza igikorwa uko kimeze ari pause acumviriza nagisubizemo agenda gize no like subscribe na comments atubwire ati mwe mwakoze neza ibintu bimeze bobo cyangwa nyambaraga ko sabona karimwo atubwire ati basi aha hantu muraraba ni mwasubira gukora ikindi kintu muzokosore nyamba bari ku ruhande rwa Vivi cyangwa rw'iwanje ugira commentaire avuge ati aha hantu wewe wagize ukunuku kuraraba uhindure uwundi munsi uzoshirema kandi kantu kameze ukunuku nivyo dushaka kuko nta wamayera ngo de oya no kuvuga abantu bazodukurikirana kuri YouTube nibo turindiriye baduhe ama commentaire atandukanye kugira tuzomenye ibikurikira uko tuzokora yaba jewe yaba Vivi Boy tumenye ati ikintu gikurikira kizoza kimeze neza gusumba iki ego Vivi Boy ni giki Best One yakugoreye ku bwa mbere kimurondera bo Best One je nibaza ko atangoye kwera kanini twaricaranye bo turaganira turavugana turayaga mbere na keshi turabonana mbere yo kuja muri studio ijya mbere turicana turaganira arampimanuro nyinshi mbere namushimira cyane vraiment irashizemo inguvu nini cyane kugira ngo je ninjire muri studio ndashika muri studio urabizi umuntu gushika muri studio ijya mbere ntabura amakosa ariko yaragerageje arambwira genda ukunuku wifatuku byose biragenda neza ndetse no shima no ukoze indirimbo ya mbere nawe nyine barafadikanije barakora ibishoka byose ndakora igikorwa gushikana zino saha ndacabashimira bo ntaho ndagera mugabo biko biraza ndibaza bizovana abafana akajyo bazoza baraka ibikorwa by'iwanje uko Best akivuze uko Best One akivuze babona hari ikosa rihari guhanura umuntu si bibi twinga twese ubwaduhanurane hari agakosa gahari bashobora kuvuga ati bo hano hantu uzohakosora ukunuku nivyo vyiza kwera tugiye turonka n'abaduhanura usanga ari sawa nta muntu yamakuru ibintu vyiza imisi yose yes bon je nta birenze byo kurambira abantu cyane no babazagiza ahubwo nuko nize yuko abariko barakurikirana ikiganiro basimbiye kuraba iyo ndirimbo link murayibona muri commentaire muri community murayibona ndibaza bigende neza dutezanye imbere dufashanye kuko ufise umwanya wo kuraba ikiganiro raba indirimbo ni minute 3 raba indirimbo minute 3 hamugaruko bandanye ikiganiro bizoba biryoshe cyane uzobikoze neza cyane reka ndabashimire cyane ni Mr Tugesho n'umunyarusaku usutwa cyawa Mr Vuguta vyume vyumye Kanyamuji use time
cha gifaransa mbe ni gute baje ariko nitsina cyanje mu gifaransa garde nani le temps none musaza ndakubaza wewe wabatijwe mu idini ryahe je nabatijwe kufite amazina menshi je nabatijwe mu idini ritanaba ni utiliser le temps utiliser le temps my name is my nice name ndabakunda cyane best one baby boy Vivi boy Pax Salaba behind camera Mr. Tugesho ndabakunda cyane bye bye.